tugane nino ndirimbo rivangwa abantu bavuga amajambo ariko Imana ivuga ijambo ni prote turakingiwe prote Burundi kuri YouTube twagiye abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo dufise ijambo dufise ijambo bakuhoraho dufise ijambo dufise ijambo dufise ijambo abakozi b'Imana dufise ijambo dufise ijambo dufise ijambo abaririmbyi dufise ijambo dufise ijambo dufise ijambo Satani nadukange dufise ijambo. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. baramutse amaro y'Imana tubahe n'ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikirana ibiganiro bica kuri Tarsis Hope Ministry TV muri benshi mudukurikirana muri mu burere bugiye butandukanye bugize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi dusamiranira mu gisagara ca Bujumbura ariko tukumvikana ku isi yose ni prote turakingiwe nk'ibisanzwe mugarutse guteramana muri show no munsi episode ya kabiri tugeze season ya kabiri ariko kane twatugeze kuri episode ya 10 na 15 ni 15 nimuze kwihenda tutanguranye nino ndirimbo bana barinze bavuga bati batumva igiswahili twafashije gato mu ncamake bavuga bati kubera kugwanko gwiganza abantu mu bana b'abantu ati tuzokwicarana gute twicarane gute n'Imana yatanze umwana wayo wewe vyarakuraniye gukunda umuntu ngo muhe n'igihumbi imikashi nitwama twabahaye ariko nta urashira ko nabibirisha Yuko rero ngarutse muri nacu no munsi ndi kumwe na Bebe Bera Gogo Gloria wumva neza kamazina y'arenga 6 nsigenze kuyavuga neza tukuramutse Gogo. Murakoze cyane. Meze neza. Nguwe neza. Asante sana. Kurindi ruhande ndi kumwe na maîtresse Kaboro maîtresse Maderede. Ni Genevieve niyo kwizera nanibuze Genevieve. Bonjour. Bonjour. Meze neza. Namaze turagukubitira rege vraiment uko wamenye nk'umujamaika mu mutwe ni Jamaica. Habuza akamogi gusa n'agatabi nako tuzoka kuzanira ubutaha bakanwera mu mpemu zakwe mu mpemu barakanywerayo cyo sanga ugera bagomane ngana Jamaica man azate tukwikaze nabe muri show no munsi murakoze cyane okay ndi kumwe na maîtresse Nyanzobe ni Aline tukuramutse nawe ndabaramukije amahoro y'Imana meze neza shima asante Ilete baraka kwetu sisi wanawa ngarutse ubujye bwanje kandi nza kuba andi kumwe na papa ko vraiment kuvuga papa kandi ari umama ni papa parfait nazo ni parfaite rero manyene ariko no mu gisirimu hano iwacu Bujumbura aca barosha ibintu indobe bakazihimbagura ko ntaho banga ngo parfaite ngo nibira akaca banga ngo papa bonjour meze neza haya tuvuze papa ntako numva menga turakurenganije nyene takwitaba nyene hanyuma pakwitaba muga hari akangonongono icakoze wawundi ne tubigire gute tukwite fafa uko parfait fefe teririmo tete bazi tete oyabona umutwe abizi igifaransa tete koma wibera papa sigaza tapantaro uzoca wambara ngo nuko papa niwana ryambara naho nana mbona aho raryambara reka turamutse nana nabo turi kumwe ari buntande iruhande bw'iburyo kandi inana bonjour wewe bakwise nanasi reko ariho umuntu yavuze nana yongera ko si ibibaye nanasi naryo nisigari ry'iwanje nanasi sakakunda kuzika ari umupasitori yitwa Houston Esme yaririmbye indirimbo yitaka nanasi afata abigema bitiranya n'utuntu tw'utunanasi avuga ati muze mwirinda cyane ubu nanasi n'ubuntu usanga busohosa abantu baca bapfa gufyeta nimumbaze tugwikaze nawe muri show no munsi asante nishobora rubona iza kubigizwa n'indirimbo nyinshi indirimbo zimeze neza indirimbo zirimo ubutumwa twesemo gutangura kuri buno butumwa bw'urukundo tuvuga tuti tubamagarire gukundana nk'uko Yesu yadukunze ibaze watanu umuntu waguriye amayinite y'igihumbi ukaje ugomba kwicara impande y'Imana yatanze umwana wayo w'ikinego haruri ico giciro kuno kingana none umva bizoce bigenda gute kurikirana neza ino ndirimbo raza gutahura ibirengeye bino je namaze gutahura bivuze ngo indirimbo ntayo bari bazi ariko nk'uko twebamire tuzana indirimbo muba muzi nizo mutaba
mutaba muzi uko ntimuguma mu byo muzi gusa none abantu muguma muha vya bindi fake tuza turabazanira ibyo mutazi buro nabazanira ibyo aba batazi namwe nabazanira ibyo mutari muzi tubwire upendo niki pera oya wowe reka wenda gutinya sana wowe urakatse ariko ikintu akabora hava kimenya waje upendo niki urukundo turapfuye azega kizi mume yamene ruvare vrema urumva ko ndi kukivi kandi Igiswahili ariko arakimenya neza oya parfait ya se montre prêteze nawe chuki niki chuki niki turashita kosora chuki niki chuki niki ni chuki chuki niki ya chuki nikimamara chubu turashitse ni chuki ngwe kijya chuki kari garabishimangi la muze mu Igiswahili prema mombe yasho ariko yazanye citiranwa chuki yavuze ngo ni nzigo nana chuki niki kwangu turaberero twandikire muri commentaire mutubwire ninde yabitoye je nta numwe nkosora hano mugabo je ndafise akabazo none bagiye hanguza uzahumba ngwe kijya chuki imana bari ubwanko rero ababivuze mu Kirundi iki ni Igiswahili kumbe rero ikirundi basigaye bafata bakakivanga n'ikirundi bakaza baradutuka mu Kirundi kumbe mu Giswahili naho bisigura muri make mwebwe muri chuki bavuga ngo ni chuki mani none wumva tuje ariko tugarutse kandi ku rundi ruhande icuki na chuki ntibisa nta iyumva yagiye ko yabihakwa gusa none nk'ubu nkanjewe ntazi Igiswahili wumva no bitahura kigana bango bakwise icuki pole sana cigerero kimenya abafata abakobwa babandi mukabita ivyuki kaboro ngo warabahagurukiye nimombaze cyo mukabona mwisanze imbere ya hahandi ariko mandi maca bavuze cuki bavuze urwango canke inzigo ni fitina cuki n'urwango no muri ivyo bariko baravuga bati cuki kubera iki urwango kubera iki mwankana atari ukuntu muzoja gute impande imbere y'Imana yatanze umwana wayo muze n'agaciro umwana wayo yari umwe gusa ariko irakabone mutanze kuko yatamutanga sinzi yo mangeze turabe bariko baradukurikirana mugume muri zye niko ntuze yavuze hariya kavuga muri zye ariko bagenda sindabyaga bariki je taku ajino muso abisigura neza cyo tugirako zye niki bavuze ngo reka nabiravye muri show iheruka niwe yari yaduhagarariye hano tunamushimira abikora neza bebe bera habe Nguruma ngari ko dukurikirana ngo mugume muri tie ngonga bijya nibiki Sinavuze je Bavuze gwiki Yeux amaso Ayo bitandukanye guteka atari zye Shaje braje je ni ze na Y ico ni Kirundi mugabo yeux na amaso Ni kumeka bora yavuze rero avuga ati ivyo vyicuki kuguze kwambira ngo ni cuki je sindavyumva nawe ubuze ziye numva ziye nyene uti mugume muri amaso nyene mudukurikira nuko remo gume muri muri yeux mugume muri yeux nuko reka tuve hariya tugaruke kuno muririmbyi kazi mu cha Tanzania yitwa Joynes Kileo tuzali ndirimbo ivuga ngo ni maneno ya nani unayesikiliza wewe unasikiliza maneno ya watu wewe akubwa atisikiliza maneno ya Mungu kwa sababu maneno ya watu ni maneno mviriza waibita Joynes Kileo hari ugomba gutamba ntiwitinya ufite yatanguye agiruka atwe tugakurikira maîtresse ma danse Ni maneno ya nani uliosikiliza ni ripoti ya nani ulioamini ni maneno ya nani we unayosikiliza ni ripoti ya nani unayoamini umviriza maneno y'abandi y'abantu cyangwa yumva ijambo ry'Imana umekonda hivyo ni maneno ya nani katabukonda kubera amajambo y'abantu bumviriza gusa umekata tamaa kihebura umevunjika moyo unayosikiliza amajambo y'abandi wumva umekosa amani wabuze amahoro umerudi nyuma subiye n'inyuma ni ripoti ya nani
basi inayokusumbua nafsi imeinama, moyo umeshuka, ni maneno ya nani unayosikiliza? Umetoa machozi, macho yamedhofu, ni ripoti ya nani inayokusumbua? Ni maneno ya watu unayosikiliza, ni neno la Mungu unalosikiliza? Mwanadamu tu, mwana w'umuntu na maneno n'amajambo ajira yake tu, hana jema, hana baya, atalona, atasema fanya hivi, fanya vile, ni lazima kandi abareke mwumvirize neza. atakosoa, jaribu hili, jaribu lile, usifikiri umepona. Wanadamu wana maneno, jifunze kusikiliza neno toka kwa Bwana. Wanadamu wana maneno, jifunze kusikiliza neno toka kwa Bwana. Hawa watu wana maneno, jamani, jifunze kusikiliza neno toka kwa Bwana. Wanadamu wana maneno, jifunze kusikiliza neno toka kwa Bwana. Asubuhi, mchana na jioni, maneno, lakini usikilize neno toka kwa Bwana. Wanadamu wana maneno, jifunze kusikiliza neno toka kwa Bwana. Hawa watu wana maneno yasomana, mpendwa, usikilize neno toka kwa Bwana. Wanadamu wana maneno, jifunze kusikiliza neno toka kwa Bwana. Hawa watu wana maneno yanayovunja moyo, mpendwa, usikilize neno toka kwa Bwana. Wanadamu wana maneno, jifunze kusikiliza neno toka kwa Bwana. Wewe usikilize neno toka kwake Bwana. Wewe usikilize neno toka kwake Bwana. Neno lake ni uzima, toka kwake Bwana. Neno lake linaponya, toka kwake Bwana. Neno lake ni ushindi, toka kwake Bwana. Neno lake linajenga, toka kwake Bwana. Wewe usikilize neno toka kwake Bwana. Ni maneno ya Mungu ninayosikiliza, ni ripoti ya Mungu tu ninayoamini. Ni maneno ya Mungu niliyosikiliza, ni ripoti ya Mungu tu niliyoamini. Tangu nilipogundua mwanadamu ni mzushi, ni maneno ya Mungu tu niliyosikiliza. Tangu nilipotambua mwanadamu ni muongo, ni ripoti ya Mungu ninayoamini. Tangu nilipokutana na joka, mwana wa joka, ni habari za Mungu ninazoamini. Tangu nilipoelewa mwanadamu ni mbaya, ni habari ya Mungu tu ninayoamini. Sitaki maneno, sitaki umbea, sitaki kujua ni nani kasemaje, kwani ninajua hatima yangu ni mikononi mwa Mungu tu. Nasonga mbele, sirudi nyuma, si lazima kupendwa nao. Naenda zangu na mambo yangu, sitafuti kibali kwao. Weze nisipende kukosa raha,
umelala, bonda vyura kulia sana, lakini tembo hunywa maji. Sungura naye miaka nyingi ameshindwa kuchuma ndizi. Mshindwa naye maneno mengi, amekosa alichotaka. Wanadamu wana maneno maneno, lakini nasikiliza neno toka kwake Bwana. Wanadamu wana maneno maneno, lakini nasikiliza neno toka kwake Bwana. Hawa watu wana maneno mengi, jamani, sijali nasikiliza neno toka kwa Bwana. Wanadamu wana maneno maneno, lakini nasikiliza neno toka kwake Bwana. Nasikiliza neno toka kwake Bwana. Jamani, neno toka kwake Bwana. Neno lake lina nguvu. Neno toka kwake Bwana. Neno lake lina ushindi. Neno toka kwake Bwana. Neno toka kwake Bwana. Nasikiliza neno toka kwake Bwana. Jamani, neno toka kwake Bwana. Nikuulize wewe, unaelialia, umesemwa hivi, umesemwa vile, wataachaje kusema na midomoni yao? Wataachaje maneno na ndimi wanazo? Wataachaje kusema na midomoni yao? Wataachaje maneno na ndimi wanazo? Ashukuriwe Mungu, watasema ariko kandi tugaruka gato ku rundi ruhande ndabibutsa kuno muririmbyi ari umuririmbyi mu gihugu ca Tanzania n'umuririmbyi kazitwa Joynes Kileo. Ubushize twarabashikirije indirimbo zimwe mu ndirimbo ziwe, kandi nino ndirimbo n'indirimbo nziza, indirimbo yuzuye amavuta. Indirimbo nayo yagaragaje kuri imbavu yerekana abantu kuntu bameze. Rero n'ijambo ry'Imana ribivuga, aravuga ati abantu bavuga ibintu by'amajambo jambo cenewe kindirimbo y'umurimvyi ngo abantu bavuga amajambo, ariko Imana ikavuga ijambo. Mukanya turayibashirira ko nayo numva ziravukana, tuyisobanure mu Giswahili no mu Kirundi. Bavuga amajambo kugira babandanye bavuga, ariko abakora nabo babandanye bakora. Ubushize nababwiye ngo reka bavuga bavuge, ariko abakora namwe bandanye mukora kugira ngo umunsi muzobicarike mu basorore bavuga muti vraiment courage, akira n'amazi munywe bandanye muvuge n'ibindi. So ko none ariko nagomba kumenya mpere yari kwa Kaboro n'umuntu yavuze ngo ni maneno ya nani unayosikiliza, ni ya Mungu au ni ya watu? Kapo wewe umbiliza yande Kiswahili cho umviriza y'Imana. Bakira umbiliza yose. Oya, amajambo y'Imana niyo usanga ari makuru kurusha ibyo abana b'abantu bakubwira. Kubera ko abana b'abantu iyo uri mu bihe runaka, uri yakubwira ibi, uri yakakubwira ibi, uzorabe niyo uri mu kintu ukaza guhanuza umwana w'umuntu, akubwira ibyiwiwe bivanye n'ibiharimo. Ariko iyo ugiye kumavuga hanuza Imana, Imana niyo iguhanura vy'ukuri. Niyo mpamvu rero jewe ubu nta byo kumva amajambo y'abantu, numviriza iby'Imana imbwira gusa. Kazoro umuntu araja kubengura ntaco nzovamwo, ntaco nzovamwo gutaba ari Imana yanje. Yavuze ko uzoshika kure, abari Imana yanje. Jewe mpagarara ku c'Imana yambuzeko, ntabwo mpagarara ku c'abana b'abantu bambuzeko. Asante sana. Bera kazoro umuntu araje ngo bera vraiment ngo mbona menga kakurabira muri ko batazi Imana yakuvuzeko. Uyu cumura abanyikiwerewere. Za kweli. Kibono. Abanyarwanda banguriye ikiwerewere. Uyu abari kiwerewere kuko mu bisanzwe abana b'abantu nitwe dufise amajambo menshi, mugabo Imana yo ifise ijambo. Imana nta majambo we ni jambo rimwe gusa, hama ibintu byose bigahinduka. Aha mande yarya amajambo yose baba baravuze, Imana yo iza gusa ivugutsi birahindutse. Nuko nyene bavyita
bavyita gutya ni gufwangagura baba bariko barafwangagura bariko barafwanga Kaporo natotera rero. ni gufwangagura Sawa sawa. Sate Sara reka tubanaye nino ndirimbo ivuga ngo tufise ijambo ndibona neza yuko ikurikirana n'ijya nyene novuga ko isobanuye ijya ndirimbo tuje kumviriza kugira batumve igiswahili bumve ico ujya muri mvyereka aravuga Joynes Kileo. Ndamwibuka twahuriye mu ntara ya Ngozi mu gikorane citwa Mana Hezagira Uburundi cyateguwe n'abakozi mana bavuye mu gihugu ca Kenya. Aririmba ijya ndirimbo cyencha ndirimbo ino ndirimbo isobanura ijya ndirimbo nyumba wanadamu wana maneno lakini sikiliza neno kutoka kwa Mungu jameni. Kune kuba tazoreka kuvuga ngo yaturirimbe ngo iminwa ni yiwabo nta na essence nta n'igiti batondera ni ku buntu none. Reka tugane nino ndirimbo rivuga ngo abantu bavuga amajambo ariko Imana ivuga ijambo ni prote turakingiwe prote Burundi kuri YouTube twagiye. Abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo. Abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga ijambo. Kuko Yesu yaduhaye ijambo. natwe Dufise ijambo. kuko Yesu yaduhaye ijambo. natwe Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. abubaha uhoraho Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. abakozi b'Imana Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. natwe abaririmbyi Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. satani nadukange Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. Yesu yaduhaye ijambo Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. ishengero nimutinye Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. abakozi b'Imana mushikame Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. senga y'abagwaye barakira Dufise ijambo. dufise ijambo Dufise ijambo. Yesu yahaye ijambo mu mukombe yakomeye nyene none njyane uyu mwami Yesu ndiko ndakubwira igihe yari akiri mu isi yarakoze ibitangaza byinshi reka ndagucire ku mayange. uyu mwami Yesu ndiko ndakubwira igihe yari akiri mu isi yarakoze ibitangaza byinshi reka ndagucire ku mayange. umunsi umwe yagiye kwa Lazaro asanga yamaze gupfa abamubonye bavuga amajambo mbere batangura kumubwira bati iyaba wari ngaha Lazaro ntaba yapfuye. bafata akanya bavuga amajambo Yesu aca avuga ijambo bati iyaba wari ngaha Lazaro ntaba yapfuye. bafata akanya bavuga amajambo Yesu aca avuga ijambo. reka mbere mu gihugu cacu uwo niwe afise ijambo. igihe yagomba aje mu ijuru hariho ijambo yatubwiye atuwitse ibikorwa nkora nawe atobikora atokora n'ibibiruta mbere aca adusigira ijambo. atuwitse ibikorwa nkora nawe atobikora atokora n'ibibiruta mbere aca adusigira ijambo. muzorambika ibiganza ku bagwaye mw'izina ryanje bazokira. muzosenda abadayimoni mw'izina ryanje bazohunga. muzorambika ibiganza ku bagwaye mw'izina ryanje bazokira. muzosenda abadayimoni nico gituma dufite ijambo. Abantu bavuga amajambo ariko Yesu avuga 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 ijambo. Kuko Yesu yaduhaye ijambo. natwe Dufise ijambo. Ngiyo rero insiguro ya wanadamu wana maneno wewe jifunze kusikiliza neno la Mungu. Kuko abantu bavuga amajambo ariko Yesu we avuga ijambo. Amajambo abantu bavuga ni menshi niho yacako yose ariko Imana ukaba waragira ubunika kubwira n'ijambo rimwe gusa uraryumako wamugenda usenga uyibutsa uti nibwo bavuze vyinshi hariho rimwe gusa nibutse ko wavuganye nande. Ivyo bizotuma Imana igoshiza ko na vyabindi nuko rero umwanya wari wino sho ndabona ugiye kwegereza ku musozo ariko kandi mbere yuko dusozera sho yuno munsi agomba nze empe akaryo uwitwa Nadia tuvabiye. Tugushimire rero waroze ngo n'ijambo ndaguhaye ngo ndagushimire gusa witahire rega amasaha ageze kure gende urabo kuntu uyeroganiza ivyakozwe n'isuka ubisome ivyakozwe n'amashiga canke n'imbabura kugira nje kwambara amarori ya Stone. niko bimeze ariko iyo mikoro yawe ikiravuka burya je sindigana ndakumva Reka nterure nayo. terura basi uyegereze kiraso
iravuga Iyo ni wari warindiriye. Ugira cyo kwambara amarori ya estoma tugushimire ko abanya natwe. namwe murakoze Sante sana. Wewe wumvise impanuro ihe muri zino ndirimbo ugiye kutagushira umwanya ku majambo y'abantu canke ku ijambo ry'Imana yavuze. nasha ijambo imana yambwiye yarindi agakora sikavuga ngo genda wiyengenga kuko ujanye amabanga y'Imana Zakweri. rero nk'iyo duhereje ko abantu bavuga amajambo nasha nawe uco vyumva Ariko bavuge nyene. Sikizi yavuze rero. Sante sana. Nuko tugende kwa papa Parfait nazo nawe tugushimire ko abanye natwe abantu baravuze amajambo ariko Imana nawe kumbure hari ryo yakuvuze ko nawe. Mana imvuze ko ntarava no mu nda kwa mama. Kweli? Uyu mwana afise ishuri kurumba icyo jambo sha. Rero ndashima bari ko baradukurikirana. Nawe mikoro yiri kiravuga? Jana kwijana. Utinya kuyegera ha? Nabirebere disi. Abantu barakwirinda. Nuko reka dushimire Maîtresse Nyanzobe Aline yakoze nawe. Nawe tubwire nimba barayavuze canke bataranayavuga. yabaye menga sinzi We ntibarayavuga nacu. barayavuze None niyo ushitse ku mutima canke hari icyo Imana yavuze impande y'ivyo bavuze. size ku mutima shira umutima kutumana yapfanye nanje Yo kasha. Amina. Bakaze kubana natwe muri show no munsi. murakoze Okay. Maîtresse Kaporo tugushimire nawe nimba batarayavuga bazoyavuga batanayavuze Imana izoshimwe ariko kandi batse banayavuge kugira bize binakukomeze. Ariko gira cyo bako naho bavuze hari Imana yavuze bataravuga. Boreka kuvuga. Nuko hari haba abariko barayavuga. Nubu nyarubu turavuga. Mana yanje. Zakweri. Kandi risha ndabatahije. Baramutse. Bavuge fresh. Yego. Bongere ko nagasunu zo bafwangagure. Ico nzi cyo nuko icimana yavuzeko. Nzotegerezwa kugishikako. Nuko. Nibareke rero kuntaka umwanya. Biruke n'amafaranga bareke kwiruka n'umuntu. Bakora ivyunguka. Bakora ivyunguka. Inzigo twarazitaye utwibuka n'amafaranga. Twebwe nitubika inzigo tubika amafaranga. Nitwiruka n'abantu twiruka. Nitwiruka n'abantu twiruka n'ubuzima. Bari mu mabifu ariko mu mabifu twarahavuye muracara. Eka tumaramutse mbi data niwe yabivuze ivyo bintu. Bebe Beragogo Gloria ariko amazina aragoye kuvuga abantu b'Imana utagiraga bagura ntutoka tugushimira nawe ko banya natwe ego marakoze cyane we ntibayavutse boreka no ariho indirimbo imwe nakunda cyane y'umuririmbyi muri babande bavuga ngo baririmba iz'isi Lolilo ya kera yaririmbye avuga ati bareke bavuge kuko uruvugo ntawe guyishe uwanse kuvugwa nawe yaheze mu nda kwa nyina rero bo bari nzuza ngaha ku isi igale yuko utegerezwa kuvugwa nibakwangagure nibiwerewere nibidarayi dufise ijambo ariko mubafitiye amazina menshi bantu b'Imana bidarayi ariko vraiment bafitiye amazina arenze nuko reka dusoze ino ndirimbo rero tubashimire namwe mwadukurikiranye ariko ntiturava hano tugire tubabwiye ko tuvise ijambo tugaserebura akanya gato hanyuma nimwabona tuva hatwiruka muze ko dutahura nuko twaba dufise ijambo ishengero nimutinye dufise ijambo senga y'abagwaye barakira dufise ijambo Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.